amabombe bazindutse batera nzeho bodaboda duhere hano muri Murima. Aka gace bita Murima na gace bateyemo amabombe menshi cyane gose. Amabombe ku makuru mfise aza yamaze guhitana bene gihugu abasivile 37. Amabombe nyene ariko amabombe yakategwa n'abasirikare b'Abafaransa bayaterera hano hafi ya Kaziba centre. Hano muri Murima yaramaze guhitana amakuru mfise abasivile bagera kuri 37. Ni benshi cyane abasivile. So no muri point zero naho nyene bazindutse batera mijugunjugu y'amabombe kuva ku munsi wejo batera amabombe kabisa amakompra byato na hato. Ababo muri koresho ya M23 yes batera amabombe muri point zero. Okay. Bati amabombe muri point zero. Sinzi yuko ivyo numvise ariko aradukurikirana kandi ivyo bumvise canke ariko twatahuye cyo kimwe. Nyumviriza neza. Aba basirikare b'Abafaransa baje gukora kuri konte ya RDF na M23 na Twimareho turi kumwe bariko bafasha intara zo mu kirere igihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda kugira ngo barabe ko bashobora kubohoza Minembwe n'ibindi bice. Aba rero uyu munsi bazindutse batera amabombe muri point zero. Urumva nubwo biruko ingabo zacu zahagaze magabo. Hari akabazo nza kukuzana kubijanye no kumija amabombe ngaha muri point zero. Okay, nta kibazo kuko bwana Musesanguzi sinzi yuko noba nihuse ariko manzi tubwiye aka kabazo ndakabizi ndaza kukubaza kandi ndazi yuko abantu benshi ariko bafise bakeneye kwinyishu bakeneye kumenya. Okay, ndibaze ko abenshi baza muri kino gana ariyo nyishu bakeneye. Twibandanirize aha rero muri point zero nuko bahateye amabombe coalition ya FARDC ingabo z'igihugu za FDNB Wazalendo zo ngaha muri point zero. Yes batenye mu birindiro. Amabombe ntabwo yabateye ubwoba ngo biruke nk'inkotanyi iyo zumvise na kadone gace hejuru urazi ko bayabangira ingata. Coalition ya FARDC iracatenye muri point zero. Point zero malgré amabombe malgré biturika baracahari. Nta gusubizanya kwabayeho. Basubizanya gute kandi tahurako aba bari kubakoresha izi drone n'izi ndege bari muri Kaziba centre. Sivyo Kaziba irimwe abene gihugu benshi. Sivyo rero ku ruhande rwa leta ya Kongo yoyo irakingira cyane abene gihugu. Ntabwo ibitero bakora bapfa kubikora vagabo. Iyo ni FARDC. Ku rundi ruhande naho bano bazungu bari kubakora kuri kote y'u Rwanda bo bifuza ko ahubwo hapfa abene gihugu benshi kugira ngo baronke ingene bagiriza leta ya Kongo yuko iriko yica abene gihugu. Bo nivyo bakeneye. Bapfa kumijagira amabombe nk'umijagira imbuto zirengarenga. Aho bigwa kuri bo iri sanfu ntibibaraba. Situation rero ya Kaziba centre ubwoba ni bwinshi. Abene gihugu batanguye kuzinga ibirago abenshi bahunze. Aho na muburu hoho nababwiye ko Wazalendo ari hicaye magabo kubera amabombe bariko barahamijagira naho nyine abene gihugu batanguye guhunga kubera ko kino gisirikare kiriko gifashanye n'abazungu ntabwo bari ko bavyitwaramo neza. Bapfa kurekura amabombe sans précision kuri bo nababwiye ko batita aho amabombe akorokera. Bwana Musesanguzi hari n'amakuru ava aho bitwa muri Murima yatari muri Mirima naho bivuga yuko bahararashwe cyane bikomeye n'izinshi bazwiho cy'u Rwanda ndetse zikica abatari bake. Kumbore bo bavuga yuko barashe ibindiro vya FARDC bicaskare batari bake ba FARDC n'ingabo za Wazalendo. Ayo makuru nayo yoba yaragushikiriye. Nivyo nari mpejeje kuvuga ko muri Murima nta ntambara zahabereye. Ntibabeshe ariko ibindiro vya FARDC byararashwe. Ntibabeshe nta ntambara zabere hajya muri Murima na mabombe gusa bahatera. Barasisha amadrone bakarasisha n'indege. Ntabwo higeze haba guhangana hagati y'umusirikare n'uwundi. Niho mu mabombe bahateye navuze ko hamaze kumenyekana disparition y'abene gihugu 37 bamaze gusiga ubuzima aha muri Murima. Bahitanywe n'amabombe ariko ategwa n'abajya bazungu b'Abafaransa n'abari abandi bose basanzwe bari kumwe. Kumbure mu biganiro byanyu mutashobora kubabwira tuti none ni kubera iki
bano bazungu bakenyereye Minembwe bano bazungu Jodibye kubera ko batakenereye basi n'imiburiburi rubaye hari ubutunzi hari amabuye y'agaciro bakaza gukenyerera Minembwe muri bitaza kubizako nuko kamanzi saba abantu mudoze like ni nke cyane kabisa tudoze like ni ingenzi twababwiye muziduze tubona ko ari kandi muri benshi cyane ariko bana musanguzi tubandanya kiganiro aho hari ikintu wavuze ati M23 canke basikare babazungu zino nkotanyi kanabonda biti nkotanyi bahindutse inkotanyi kuko bari gukorera inkotanyi nyeshamba nabo bari ko baramijagira amabombe meshi muri point mu gihe tuzi neza yuko ari ubutumwa ariko burasakara ucagiye tandukanye ama audio ibiganiro byakozwe na Fande Fideli umuvugizi wa MDP wa influence aho mbere yatumiriye abanyamurenge bose b'amadubu kuryoherwa no guserebura insinzi muri no weekend akavuga ko point 0 igihe cy'isaha 8 z'ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane bari bamaze kuyifata 5 ariko katubwira yuko iri kiraraswamo amabombi kandi ikaraswa nabo nyene turashaka kudutsobanurire eske point 0 bimeze guti ku munsi wejo naho tutumvise yuko biraro mbiri nako akagace ko bakaragarutse mu minwe zigisigare ca leta inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zari zahinjiye turashaka umuco kuri ubwo buce ndetse unatubwire ibitari bike kubijanye n'imigwano ikomeza kubera hajya mu seruko cyane mu misozi miremire bona musasanotse bongeye kubaramutsa abakunzi ba B-Info abakundi yenze ukwezi no kwa gatanu no kwindwi turigerekerezo rya 4 turigerekerezo rya 4 ndasubiye inyuma turi mu kwezi kwindwi umwaka wa 2026 ka muri weekend gatanu kuri gatanu nkuko twama tutangura tubifuriza ibihe byiza twifuriza isabato nziza na weekend nziza abatanguye kuryoherwa ariko tutibagira kubinziza amakuru yacu iyo no munsi tubabwira ibigezweho na ryo ubona neza yuko amakuru abagenda avugwa abari menshi bihuha biravugwa amakuru kuri akavugwa ariko muri kino kiganiro turaje turabire hamwe ivyiriwe biraba ndetse n'ivyabaye ku mirongo y'urugamba ubona neza yuko ivy'ubu biteye ubwoba kuruta ibyo hambere abatari bakendazi neza yuko muba murindiranye igishika amakuru tuba tugiye tubashikirize anagenda babwiye neza yuko umusisanguzi yamaze kuba yashira ku meza ibyo tuba tubashikirize ariko imbere ya byose mu nkundire manze ndamuhikaze muri kino kiganiro bwana umusisanguzi welcome asante sana Cody the Black amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ndetse n'isabato nziza kuri wowe reka twifurize isabato nziza abakunzi ba B-Info aho muherereye hose abakunzi ba Cody Empire amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse mukomeze no kugira weekend nziza Cody yabivuze neza hari akanavuze ati abo mwatangiye kuryoherwa mu byoherwe amugire mukomeze kugira ibihe byiza by'isabato abandi mukomeze kugira weekend nziza ngo ariko nubwo biruko tuguma tubabwira bishasha bigezweho hano mu karere k'ibiyaga binini ahanze hari ubwoba bwishirwa na musasanguzi ubwoba bw'ikise gakora ariko turaje tubirabire hamwe turabe ubwo bwo bikibutera nico bukora ariko tubasabe twinjirane like zibe nyinshane kugira ngo ibintu bize kubandanya bimera neza cyane muri commentaire ko kanya keza kugira ngo tuyagire bya bibazo byose muba mwifuza kubaza umusisanguzi amakuru yose muba mukeneye kumenya ndibaza ni mu bishira ngaha muri commentaire aza gufatanya kugira ngo ashobore kuvyishura kwa umusisanguzi mu gihe abantu benshi bahanze amaso muri Minembwe y'ibiriko birahabera ariko tuko turabona ama operation Wazalendo yigaruriye ibice ndetse igakubitinisha abazugwa naho bitwa muri Namiburu ndetse umutekano vyatumye uhungabana cyane ndetse abene igihugu batari bake batangwe gutekera ivyabo bariko barahunga ndibaza inkuru yamaze kubikugeraho ndashaka twinjire imuzi iyo nkuru simvuge ngo imuzi ni muzi twinjije idonido ijya nino utubwire ibyabereye ngaha muri Namiburu tubwire uburyo Wazalendo iri kiradvancinga itsindi nyeshamba z'u Rwanda mu gihe abantu bazi neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirirukangisha Wazalendo na FARDC turashaka utubwire uko bimeze ndetse no ko warose ino nkuru asante sana Cody the Black arakanura ko ndakora ngaha ndagahejeje kugira ngo twinjire neza na neza mu kiganiro cyacu merci beaucoup c'est vrai ubivuze neza ko abantu benshi bafise ubwoba cyane ibivuze kabisa kuko
nanje nguma ndonka amakuru bya hato na hato ego mugabo twibutse badukurikirana kugira like baziduzi kabisa niki kiganiro mu gisangiza abandi turifuza ko biza birashika kure kiri present ya kugira ngo abantu bamenye ukuri kwimvaho kwiba biriko biraba hano ku mirongo y'urugamba cyane twinjiri hano nyine kodi wavuze ego aya masaha turi saa 9:30 hano wacu ego igihe c'isaha zitandatu no hari mu ma 11h niho Wazalendo yari yamaze gufata kano gace ka Namiburu na gace gahambaye cyane muri zino ntambara ziriko zirabera mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga aka gace Namiburu kari hafi cyane na Kaziba centre nkuko wabivuze uti rero byagenze gute ngo Wazalendo aho kubandanya yo offensive muri Minembwe za Ponzero bya Rumbiri n'ahandi basimbire Namiburu izi ntambara ziriko zirabera hano mu burasirazuba bwa Kongo kodi zikoreshwa ubwenge bwinshi cyane zirimo ubwenge bwinshi cyane byumve neza uyu munsi wumvise hakujya Kanyaru bariko bikubita mu gituza uvuga uti noneho urugamba bararangije kandi rutaranatangura mu buryo boherewe kuko bobo baronse gusa avantage yo musumwe barenze ugwamo isi yose bari très fort ku munwa barafise barawumenya kwitangaza makuru bari très fort barazi kugwanisha umunwa so rero igituma mvuze ko izi ntambara ziri mu ubwenge bwinshi cyane gose duhereye kuri operation yabaye hano na Miburu ubwa mbere twarigeze kubatangariza yuko muri FARDC hari akagambane ubundi ugiye kuraba hano muri Kaziba centre ntabwo ari kure cyane na Kamanyora si kure cyane ni hafi kandi Kamanyora nta nubwo iri kure cyane na Ruvungi wapi ni hafi cyane twarerekanye rero yuko hari hano muri Ruvungi hariho umukomanda wo muri kote ya FARDC mu byukuri yamunzwe n'igiturire kabisa arafise ikimungu arafise kanseri exactement rero uyu amakuru yarayahawe mente fois bamubwira bati hafi ya Kaziba coalition ya RDF barahubatse ikambi mw'ijya kambi niho abasirikare b'Ubufaransa bicaye n'Abanyarwanda drone bariko barungika kurasa muri Minembwe za point 0 birarumbiri bazikontrola bibereye hajya hafi na Kaziba subiramo kantu abasikare b'Abafaransa nibo bari bacumbitse ngaha muri Kaziba muri ikambi bari ubasana bita Namiburu niho bari bacumbitse niho bari abasirikare b'Abafaransa abasirikare b'u Rwanda abapolone abasirikare b'Abanyepolonye n'Abisirayeli abasirikare muri Israel hamwe n'abasirikare bo muri Ukraine sibyo bari hano mu ikambi ya Namiburu aka gace nyine Wazalendo agavye mu bitero rero waza yasavye kuva kera yuko aha hantu buhaga bitero hatume habananira gufata mugabo bagerageje ntiyigere hatekana kuko hano hantu gutekana kwaho ni inguvu nyinshi ziremera muri misozi miremire ya Fizi na Mwenga urumva yari centre ya ma operation exactement aérienne so kuri uyu munsi Wazalendo yazindutse yaga bitero mon frère ibitero biremereye cyane uva hano muri Namiburu werekeza Kaziba centre abahazi cyane ni urugendo rw'isaha n'amaguru ni hafi waza rero yabinjiriye bimwe biteye ubwoba babiyahuriye exactly kandi babaja ko babubiriye ni igitero cyabaye ari na perso batari biteze barabakubita kabisa birabakomerana abazungu bazinga ibirago biruka hamwe n'inkotanyi abazungu bikoranye n'inkotanyi birutse n'inkotanyi aha na Namiburu barahata kabisa Wazalendo yashoboye kuresista
Ina Miboro urumva ko kari agace kadasanzwe. Si agace gasanzwe. Inyuma yo kubirukana iyi saa 9:00 hariko hava imijugujugu y'amabombe iva muri Kaziba centre bayitira hano muri Namuburu. Kugira barabe ko Wazalendo yokongera kuhava ikiruka. Bafashe ubu ubaci bahungira muri Kaziba centre niyo bariko barakoresha amabombe. Exactement. So rero nubwo biruko amabombe bazindutse batera nzeho bodaboda duhere hano muri Murima. Aka gace bita Murima na gace bateyemo amabombe menshi cyane gose. Amabombe ku makuru mfise aza yamaze guhitana bene gihugu abasivile 37. Amabombe nyene ariko amabombe yakategwa n'abasirikare b'Abafaransa bayaterera hano hafi ya Kaziba centre. Hano muri Murima yaramaze guhitana amakuru mfise abasivile bagera kuri 37. Ni benshi cyane abasivile. So no muri point 0 naho nyene bazindutse batera mijugunjugu y'amabombe point 0 kuva ku munsi wejo batera amabombe kabisa amakompra byato na hato. Ababo muri koresho ya M23. Yes, batera amabombe muri point 0. Okay. Batera amabombe muri point 0. Muri point 0. Sinzi yuko ivyo numvise ariko aradukurikirana kandi ivyo bumvise canke ariko twatahuye cyo kimwe. Nyumviriza neza. Aba basirikare b'Abafaransa baje gukora kuri konte ya RDF na M23 na Twimareho turi kumwe bariko bafasha intara zo mu kirere igihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda kugira ngo barabe ko bashobora kubohoza Minembwe n'ibindi bice. Aba rero uyu munsi bazindutse batera amabombe muri point 0. Urumva nubwo biruko ingabo zacu zahagaze magabo. Hari akabazo nza kukuzana kubijanye no kumija amabombe ngaha muri point 0. Okay, nta kibazo kuko bwana musesanguzi sinzi yuko noba nihusi ariko manzi tubwiye aka kabazo ndakabitsi ndazabuka kubaza kandi ndazi yuko abantu benshi ariko bafise bakeneye kwinyishu bakeneye kumenya. Okay, ndibaze ko abenshi baza muri kino ganari yo nyishu bakeneye. Twibandanirize aha rero muri point 0 nuko bahateye amabombe coalition ya FARDC ingabo z'igihugu za FDNB Wazalendo zo ngaha muri point 0. Yes, batenye mu birindiro. Amabombe ntabwo yabateye ubwoba ngo biruke nk'inkotanyi iyo zumvise na kadone gaci hejuru urazi ko bayabangira ingata. Coalition ya FARDC iracatenye muri point 0. Point 0 malgré amabombe malgré biturika baracahari. Nta gusubizanya kwabayeho. Basubizanya gute kandi tahura ko aba bari kubakoresha izi drone n'izi ndege bari muri Kaziba centre. Kaziba irimwe abene gihugu benshi. Sivyo. Rero ku ruhande rwa leta ya Kongo yoyo irakingira cyane abene gihugu. Ntabwo ibitero bakora bapfa kubikora vagabo. Iyo ni FARDC. Ku rundi ruhande naho bano bazungu bari kubakora kuri kote y'u Rwanda bo bifuza ko ahubwo hapfa bene gihugu benshi kugira ngo baronke ingene bagiriza leta ya Kongo yuko iriko yica abene gihugu. Bo nivyo bakeneye. Bapfa kumijagira amabombe nk'umijagira imbuto zirengarenga. Aho bigwa kuri bo iri sanfu ntibibaraba. Situation rero ya Kaziba centre ubwoba ni bwinshi. Abene gihugu batanguye kuzinga ibirago abenshi bahunze. Aho na Muburu hoho nababwe ko Wazalendo ari hicaye magabo kubera amabombe bariko barahamijagira naho nyine abene gihugu batanguye guhunga kubera ko kino gisirikare kiriko gifashe n'abazungu ntabwo bari ko bavyitwaramo neza. Bapfa kurekura amabombe sans précision kuri bo nababwiye ko batita aho amabombe akorokera. Bwana musesanguzi hari n'amakuru ava aho bitwa muri Murima yatari muri Mirima naho bivuga yuko bahararashwe cyane bikomeye n'ikintu bazwiho cy'u Rwanda ndetse zikica abatari bake kumbore bo bavuga yuko barashe ibindiro vya FARDC bicaskare batari bake ba FARDC n'ingabo za Wazalendo. Ayo makuru nayo yoba yaragushikiriye. Nivyo nari mpejeje kuvuga ko muri Murima nta ntambara zahabereye. Ntibabeshe ariko ibindiro vya FARDC byararashwe. Ntibabeshe nta ntambara zabere hajya muri Murima na mabombe gusa bahatera. Barasisha amadrone
bakarasisha n'indege. Ego. Ntabwo higeze haba guhangana hagati y'umusirikare n'uwundi. Niho mu mabombe bahateye navuze ko hamaze kumenyekana disparition y'abenegihugu 37 bamaze gusiga ubuzima aha muri Murima. Bahitanywe n'amabombe ariko ategwa n'abajya bazungu b'Abafaransa n'abari abandi bose basanzwe bari kumwe. Kumbure mu biganiro byaho mutashobora kubabwira tuti none ni kubera iki bano bazungu bakenyereye Minembwe, bano bazungu jodibye kubera iki batakenereye basi n'imiburiburi rubaye hari ubutunzi hari amabuye y'agaciro bakaza gukenyerera Minembwe. Kumbure tutaza kubizako nuko kamanzi saba abantu muduze like n'inke cyane kabisa, tuduze like ni ingenzi twama twabibabwiye muziduze tubona ko ari kandi muri benshi cyane, ariko bwana musanga muzi tubandanya kiganiro. Hari ikintu wavuze ati M23 canke basikare babazungu zino nkotanyi kanabonda biti nkotanyi bahindutse inkotanyi kuko bari gukorera inkotanyi nyeshamba nabo bari kubaramijagira amabombe meshi muri point mu gihe tuzi neza yuko ari ubutumwa ariko burasakara rucagiye tandukanye ama audio ibiganiro byakozwe na Fande Fideli umuvugizi wa MDP wa influence aho mbere yatumiriye abanyamurenge bose b'amadubu kuryoherwa no guserebura insinzi muri no weekend akavuga ko point 0 igihe cy'isaha 8 z'ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane bari bamaze kuyifata 5 ariko katubwira yuko iri kiraraswamo amabombi kandi ikaraswa nabo nyene. Turashaka kudusobanurire eske point 0 bimeze guti ku munsi wejo naho tutumvise yuko biraro mbiri nako akagace ko bakaragarutse mu minwe zigisikare ca leta inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zari zahinjiye. Turashaka umuco kuri ubwo buce ndetse unatubwire ibitari bike kubijanye n'imigwano ikomeza kubera hajya mu seruko na cyane mu misozi miremire bwana musasandozi. Asante sana Kodi, mu by'ukuri uzanye ikibazo ciza cyane abantu bose bifuza kumenya. Mbere nari mpeje no kubona hano muri commentaire hari umuntu akibaje ati nimutubwire point 0 yoba ifiswe n'abande. So ntaracinjiramwo ku bantu bifuza kwinjira muri group WhatsApp yacu hariho link yatanzwe, link ya group niyo commentaire ya mbere guca mu joininga binjire. So kukijanye na point 0 gushika magingo aya coalition ya FARDC niyo ikiri mu birindiro hano muri point 0. Hari umuntu yampaye ireresi FARDC ni ikiri mu birindiro exactement FARDC. Hari umuntu yampaye ireresi yerekana ngo twimareho bariko baracelebra intsinzi yuko bafashe point 0. Uwo muntu amubwiye nti raba d'abord ireresi umpaye yariyo sinite naranagusobanurira ibyo ari byo. Bavuze ko bafashe point 0 saa munani z'ijoro umpaye isanamu bariko baracelebra ku murango izuba riva. Iyi sanamu yimpaye saa 11 y'agatondo. Shira mu bwenge nawe ivyo bintu bayifashe saa 8 y'ijoro umpaye isanamu mu bucagucagu bariko baracelebra izuba riva. Ivyo ni biki monshera? Zamugerageza guha agaciro message mwambye gutanga. Ubanza d'abord wowe uyimeditako hamubona kuidifiza inyuma. Ijya reresi bariko baratanga ngo ni point 0 bafashe bariko baracelebra. Ni murabe mwo wa mu journaliste yitwa Maripo. Maripo yapfuye kera. Yapfiriye muri point 0. Tuvuga ko yazutse aza gucelebra intsinzi uyu munsi. Sinibaza. Ijya ni sanamu ya kera niri kirakoreshwa niyo bariko barakoresha uyu munsi. Ni sanamu ya kera je le répète. Ni murekero guhendwa ngo bariko baracelebra nkuko ko dakivuze. Nanje naronse ubutumwa mu gatondo bw'umumbe ni Rugabo hariya ijya voice note Colonel Rugabo ariko avuga ngo ni bacelebre ngo bafashe point 0 mu masaa 8 kereke ngiyo audio ngayirekuye ngo mu masaa 9 y'ijoro n'ibindi yashikirije. Nagomba ndabamenyeshe ko nimba koko bafashe point 0 bajya abantu ingene tubazi hogerera amasaha uturabona ama video ya point 0. Oya kabisa aya masaha yogira mutubona ama video ya point 0 tuba twayabona. So kimwe cyo barafise plan n'icifuzo cyo kwisubiza point 0
ikintu bajya abantu gusa kibahenda, ikintu batarashobora kumenya no gutahura nuko ivyifuzo bitandukanye n'ibikorwa bikanatandukana kandi n'ingiro. Baravyifuje bariko bagerageza kuhatera amabombe mugabo ntibarabishikako, ntibirakunda. Ibi mwakunze kubibona mu minsi yahera aho bakoze inama yo kugaba gace yo kugabana ko ibitero mu gace runaka, batangura guserebura intsinzi. Aka twamaze kugafata bari baramenyereye, baba batanze amahera muri FARDC nije kubazibira. Ubu rero amazi ntakiri yayandi, ibintu siko bikimeze. Nivyo koko barafise renfort nini cyane, vraiment j'ose le dire, ikinda gisubiramwo, barafise abasirikare benshi murantunga mva makungu bavuye mu bihugu bitandukanye, harimo n'abazungu baje kubaha umusada kugira ngo barabe ko Minembwe bayirekipera. Ijyaho plateau ya Minembwe, ho plateau ya Fizi na Mwenga barabe ko bavyisubiza. Rero kubwizo renfort baronse, bafatiye no kubigwanisho byinshi bafise, bari kwihenda ngo point zero yamaze gufatwa. Point zero ntabwo irafatwa. Point zero niyafatwa turaba mu bambere batangaza ko point zero atakaye. Turaba mu bambere. Kandi ndazi ko namwe kiza kubereka ko yafashwe n'amavideo. Ikintangaza nuko bonyene bari kurimba ngo point zero tombe, mugabo bakongera bakavuga ko amabombe agikorokera muri point zero. Bariko barirasa none, nibo bariko barirasa ko birumvikana. Ariko kubona musisanguzi ku bijanye n'ibi byose bimaze imisi ko birabera mu Minembwe n'ahandi hose ariko arabera imigwano muri Sud Kivu, cyane ngaha muri Fizi. Biravuga yuko ikoranabuhanga rya FARDC ngo rishobora kuba ryarinjiriwe na M23 bifashwemo n'abafaransa. Iyo nkuru ari ico yiziko kodi mu bisanzwe. Diplomasi y'igihugu ntabwo umuntu apfa kubibona ubwo nyine ngo abibone n'ubusobanuro, sibyo? Ikintu kimwe gihari cyo ni iki, n'amamedia y'abafaransa aramaze kwemeza ko hari abazungu b'abafaransa baguye ku butaka bwa Kongo n'abahafatiwe mpiri, sibyo? Amakuru nayo y'ibanga aremeza ko Emmanuel Macron ariko aranegosia mu buryo bw'ibanga kugira ngo ntibashire hanze amafoto y'abasirikare bibo baguye muri Kongo n'abafashwe mpiri muri Kongo, ariko aranegosia na leta ya Kongo. Wanashaka bigaca binavugwa ko yahaye inguvu nyinshi Kagame, inguvu zishoboka kugira ngo arabe ko ashika ku ntego yiwe mu ntumbero yo kwemeza Perezida Tshisekedi. Hari ibintu abantu badatahura tumaze imisi tuvuga, n'ubu ngoma ndabisubiremo. Izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo, mwabantu mwe, Kagame siwe ariko arazigwana. Kagame n'ishati umuzungu yambaye. Ndababwiza ukuri, igihe ijya shati zotabuka bazoyikura bambara iyindi, canke igihe izocafura bazoyikura bayimese. Hari igihe mu kuyimesa izotabukira mu mazi bitewe n'ubucafu bwinshi izobifise. Ntabwo bikiri banga. Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo mu buryo bweruye. Hariho umuntu avuga ati Tshisekedi arindiriye iki kugira ngo abishire ahera, abitangaze abakongomani bamenye ko Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo. Amakungu amenye ko Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo. Arindiriye iki? Ibi nivyo biriko biratangaza abantu benshi, nivyo biriko abantu benshi bariko barayoberwa kubera ko plus abihisha plus baguma bikurira mu ibanga. Natambwe mvuga nti diplomasi zirayobera. Ubundi Tshisekedi we afise ico ariko arabikora ko muri diplomasi. Mugabo nkatwebwe nk'abene gihugu bato twakagomba kumva rivumera ati mwarabonye abazungu kuri front line. Nijyo ryo bari hagije. Tumenye uburyo twigwana. So rero bituma ibitangaza makuru byo mu Rwanda bigira inguvu, baronka uruvugiro,
mu kwerekana neza ko igisirikare cyabo gikomeye cyane gusumba ibindi bisirikare nayo shuri ego barakubiswe barabagira ivyondo barashaya benshi baba intabire z'amashamba ya Kongo abandi baradeserta barahunga iki aza kwiyambaza abazungu abazungu odepa baramuha ibigwanisho twari tubizi mugabo babonye ati kumbura ibigwanisho tumuha abikoresha nabi ntari karashaka kuntinza reka twebwe twishikire kuri tera tumwifashirize turabe ariko ndiko ndabona abazungu bamaramarira ku butaka bwa Kongo ibi ndiko ndabibona tugi kuri ivyo by'abazungu bwana Musesanguzi mbega tuvuge yuko twabonye Amerika iza muri aya madosiye cyane ndetse biva yuko yoba ari nayo EFC mu ntoki ariko kugeza uno munsi nta kintu kirakorwa na leta z'ubumwe za Amerika tuvuge yuko ari imbaraga yabuze mu vya gisirikare guheza iyo ntambara yo muri Kongo canke twakone nyine abazungu bavuga ati abirabure ni mu marane birabaraba ubwambere turibuka ko izi ntambara ziri muri Kongo zifise intumbero nyinshi cyane gose twibuke Kagame ko ari muri gahunda ya punguza wajinga uyu ni Kagame hama tugiye kuri kote ya leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo twokwemeza ko ari nguvu za gisirikare yabuze zo kugira ngo ishuri ko yotorera umuti aya matati ari muri Kongo wapi ntabwo twokwemeza ko ari nguvu za gisirikare wanashaka sinonemeza ko na Tshisekedi ari nguvu za gisirikare yabuze kugira ngo aheze intambara ziri muri Kongo sinobyemeza Tshisekedi yaravuze ko yagwanishije diplomasi cyane bitewe nuko igisirikare cyitwa iciwe yasanze cyaramunzwe ari mayibobo zigendera ari banzihemba ari bakarombaromba acahitamwo kugwanisha diplomasi biragoye rero yuko umuntu yatwaye umukenyero wa diplomasi umuha ubufasha bw'inzira za front line zo ku mirongo y'urugamba kubera aba yarahisemo biragoye cyane ariko kandi ku bantu dusanzwe tuzi amateka y'abanyamerika kuri peuple bantu hari ikindi kintu bitubwira sivyo nkunze kubabwira ko Kagame zimwe mu ntambara yateguye imwe mu mikenyuro y'intambara yateguye harimo kugwanisha abanyarwandakazi bo mu gitsina gore abanyarwanda bo mu gitsina gore sivyo narabyerekanye neza yuko ubundi abanyamerika abafaransa abisirayeli n'abandi nabakwe ba Kagame je montresa nabakwe biwe biragoye rero kumva ko wewe woja gucira urubanza nkamwe Pilato yakira Yesu ntibikunda biragoye cyane biragoye pe niyo mpamvu niyo sobuka umubonye mu makosa ugerageza gushishitira ukamwereka inzira ashobora kuva muri ayo makosa utamukomerekeje kandi utitaye kuvyo aba ariko aronona ibi jewe nibyo ndiko ndabona kuri leta zunze ubumwe za Amerika abantu isinzi biteze ngo le 15 bagiye kubona impinduka ariko se ko impinduka atuko turazumva ava le 15 ibi ndaza kubera ko ndabiza ko mu kindi kiganiro sivyo ibi sivuga muri kino kiganiro ndabiza ko mu kindi kiganiro twebwe turiko tubona ko ahubwo impinduka zizwe mu karere ava le 15 juillet nivyo tubona kandi nivyo twumva bivuze ngo rero Amerika ashobora kuba ari wa mupfumu nka wa mupfumu nako yavuga ngo ndagurira abo hejuru nabo hasi ashobora kuba ari wa mupfumu abamo ndagurira abo hejuru nabo hasi Amerika iyi kuko ikibazo c'abakongomani kigeze ahantu gisesereza abakongomani kikanasesereza n'abantu bariko baragikurikiranira hafi bitewe n'ingene Amerika iriko iracitwaramo ntabwo Amerika iriko yitwara muri kino kibazo c'abakongomani nkuko yakagomba kuvyitwaramo bwana Musesanguzi tugarutse ku byo wavuze ko basanzwe bakorana n'izinyeshamba wavuze abafaransa abapolone uravuga aba Israel avuga
abo muri Ukraine kumbure n'ibindi bihugu toba uravuga bose bamaze gushinga kuri front line kugira ngo bishobore gukunda bahangane na FARDC kandi umva nyine barahanganye ariko turabire hamwe FARDC inguvu zibona zihari zo kugira ngo bashobore guhangana n'ibi bisigare byavuye mu mahanga agiye atandukanye canke ni kwa kutonda ku kivinye utazi yuko utaha kodi ubukomezi bwa bino bisikare byose biri muri Kongo ni impamvu zitumye bariko baragwana nibwo bukomezi urumva none umufardese yonanirwa urugamba gacaja he umuwazarende yotsinda urugamba gacaja he ahungira he donc ubukomezi bwa bino bisirikare ni impamvu bari muri Kongo sivyo kandi c'est pas la première fois les ibi bibaye none duhere muri Somalia Somalia Amerika ntiyakubiswe igata ikomoka abarundi bakabwira Amerika ati twebwe ni mutubise ke tuze twikorera ibintu tubishire mu buryo byaragiye mu buryo muri Somalia si Somalia gusa aratuje ni henshi ibintu nk'ibi isi yose yagende hakoranira abantu bazungu ngo bagiye ngo gutuzanga imigwitira bwo nikitusa bikabata kuwa amazi kugira ngo umuzungu w'umufaransa umuzungu w'umunyepolonye umuzungu wo muri Israel baze muri Kongo guhangana n'abasevire b'abawazarendo je dis bien abasevire b'abawazarendo ivyo bintu koko ntaco bisobanuye ntaco bivuze dutahure d'abord aba bazungu baje hano muri Kongo kuyihe intérêt kuzihe nyungu niyo mpamvu natangiye mvuga nti ubukomezi bwa bino bisirikare biri muri Kongo ni impamvu zitumye bariko baragwana ntabwo FARDC canke wazarendo baja kuri front line ngo bagiye kwiyahurirayo wapi wapi kabisa ntabwo bikunda Kongo igizwe n'intara zingahe 24 kandi zinini ziteye no ari kwiyahura niho tuma bava ngaha muri Kivu bakagenda muri za Manyama n'ahandi bakiberaho neza abakahe umugabo kubera umutima wo gukunda igihugu umaze kuba ubarimo bakubwira bati twotuma dusesera amaraso igihugu aho uko dutwagwa bufuni na buhoro mu gihugu cyacu kandi turiko turabona wazarendo ikirabyitwaramo neza franchement parlant turavye ingene bino bihugu rutura byakorani hajya muri Minembwe gusa ibi bihugu rutura bazanye puissance zabo donc ubushobozi bwabo umugabo wazarendo uyu munsi ukaba ugize gatanu bariko bararasa bariko baragwanira hajya muri Minembwe bahanganye n'ibi bibazo ndashobora kwemeza ko wazarendo yamaze gutsinda urugamba ndashobora kwemeza ko wazarendo yamaze kunaniza bijya bihugu byose uti ni kubera iki iyo aba wazarendo itabananije ntibaba bakigwanisha propaganda zijya nguvu ziri muri Minembwe ntabwo zikeneye propaganda wapi ibikorwa nibyo biba biriko birivugira gusa tuba tuko tubona amaudio y'aba wazarendo tumepigwa jameni wanatukimbiza mambo yanakuwa vibaya ariko tumva wazarendo ngo nous sommes déterminés à défendre notre territoire nous sommes déterminés pas même un centimètre ayo majambo turacayumva kuri wazarendo kandi bari mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga bivuze ngo rero baparvye kuresista iyi minsi 5 ku bushobozi bwa Israel bw'Ubufaransa Polonye Moshera Ukraine eka tubirindira ariko bwana musesanguzi uko tuvuga zino ntambara nuko ko ziba zihitana ubuzima butari buke bw'abene igihugu cicana aba muri ivyo bice mura wavuze za Mirima wavuze zakaziba n'undi buce buriko buricwamwo abene igihugu batari bake kandi bose abene igihugu nta munyarwanda barimo barabakongomani ariko bwana musesanguzi tuzi neza yuko leta nziza gouvernement nziza ari yirinda umutekano w'abene igihugu kuko uba utagishoboye kurinda umutekano w'abene igihugu
ubu utagishoboye inshingano zo kurongora abona uvuga yuko kurongora igihugu reka navyita igihugu ariko Kisekedi no munsi turacabona umengo waracasinziriye cyane abene igihugu baracapfa tuvuge yuko ivyo kurinda abene igihugu biwe ubu ari nka ntavyo kodi hari ikintu ushaka dutahura sibyo Kisekedi ego ntabwo aratangaza ko Kivu ayihebeye u Rwanda canke ayihebeye inyeshamba ego kandi wanashaka kugino kuraba ibice byinshi byo muri Kivu y'amajepfo n'amajyaruguru wazarindira amatsiko vyigarurira ego nibo babirimwo muri noro Kivu kabisiri ku Kivu iri ku Kivu ego so izi ntambara turiko turabona izi ntambara turiko turabona sivyo zihindagura isura zihindagura imero ego umwansi iyo yakubiswe atanga ibitagenda kugira ngo arabe ko aronka renfort arabe ko aronka izindi nguvu zimuha gukora nk'uko avyifuza ibi niko bimeze hama abenegihugu ko bariko barapfa tahura ko atantambara nimwe zitagira ibimazi ntibibaho nta ntambara na zimwe zitagira ibimazi kabonera yuko bano bagwanyi bobo ico bo bashira imbere n'igiki nuko abenegihugu bapfa ku bwinshi hasigare baki kugira ngo Kisekedi baronke ivyo bamwagiriza sinzi ko hano hantu hatahura nico bo bashaka bivuze ngo rero Kisekedi aracahagaze magabo na FARDC yiwe baracihagaze hano muri Minembwe rubayeho ngira ngo mwamisi byaraye bibaye rubaya turavyumvise rero kuba leta ya Kongo atakirakora kiboneye kugira ngo abene igihugu bagabanye kwicwa ntibisobanura yuko yananiwe kurinda umutekano leta ya Kongo ntakirakora ariko Minembwe ntabwo yari munyeshamba samples yego none umunsi bayirimo samples barimo samples Uvira ntiyari munyeshamba ariko hari ibindi bice igihe n'igihe byabo Uvira ntiyari munyeshamba ziracayirimo oya zaragiye Uvira yose byose ntiyari munyeshamba zaravuye alo kutavuga Goma na Bukavu none igihe bayimara boca bahabambura rimwe na rimwe erega n'intambara sumukino nubwo urumva utagomba kuyabambara ku kanya kubona na tentative none tentative ziriko zira muri Minembwe zigamije iki bwana Musesango zisinzi kumaze kubona zino ntambara ko ziriko ziraba c'est vrai FARDC n'ingabo z'ibindi na wazalendo barakora offensive yo rwego rutera ubwoba n'ama defensive ariko yakora reka dukorere kuri offensive barakora offensive zitera ubwoba ndetse bakigarura n'ubuce butari buke mu mwanya muto ariko hageze kakana ko gufinisha fini bikabanginikira nk'umutwana kigwa n'ikembe urazi gakora birava kuki reka nagusobanura kino kintu ubu wowe uje kugwana na jewe sivyo ntego ukankubita fresh hamukazi ubona haje abandi batatu inyuma yanje Chaniru utaruniteze utaruzi ko n'intambara boyizamo mu bice bigenda gute Chaniruka ntabwo wiruka urihagarara ko nawe umukurindira ko nawe abantu bawe baza kugufasha atabufise gute atabufise ega intambara ariko tahura ko kuba zironyeshamba ziri muri Goma na Bukavu ni kubera Minembwe ko akana kantu abantu benshi batazi kuba nyeshamba ziparvinye kure zisa muri Goma na Bukavu ni kubera Minembwe kandi ikindi wanashaka nuko bishimira inguvu zabijya bihugu byabahaye mission nico bishimira mugabo ndakubwiza ukuri ntabwo bizokunda ko batsinda bene igihugu ba Kongo nibizokunda abene igihugu ba Kongo reka ndakwereke baramaze kubona izi ntambara ico zigamije baramaze kubibona Kagame yaje azigira intambara z'abatutsi nibyo yaje niko yaje azigira kugira ngo aronke ingene aguma ku butegetsi imyaka myinshi ataumuvu abakongomani nabo bariko bavuga gute izi ntambara yazigize z'abatutsi atari iz'abatutsi mugabo ntituriko turabona nk'abatutsi bamuyamiriza tuti izi ntambara wadushoyemwo sizi wacu hari wambwiye ngo mu minsi heze twarabonye abanyamurenge bagira ama declaration bahanura bene wabo kuvavanwa na Twimareho kuvavanwa na M23 twabonye ku bwinshi pe ariko muri iyi minsi 5
kubera baronse renfort ego bose bahoze bafunze umunwa kubera iki kubera batariko baricwa abahungu babo bari kuri front baronse agahenge ko guhema ntibariko barafashane nko mu minsi iheze baciye bahora atariko nk'ubu bosubira kubamesa fresh wokumva basuye ko minduru bafana wokumva basuye ko minduru base bacisekedi ngo turagusavye ngo bikorere ko mwabikora muri Uvira bari abandi bose wokumva basuye ko minduru bivuze ngo rero uwo biraba neza yosanga bano bantu batambikije ari birumira habiri nibansaba uwimye u Rwanda ni rwatsinda itsoke turi kumwe nago Tshisekedi ni yabanyara baca bazana ya mariguma Kagame yaradushutse yaratubeshe atwinjiza mu ntambara zitari zacu ibi nivyo bikenewe ko abakongomani uyu munsi bamenya ibi nivyo bikeneye ko isi yose itahura bakwiye kwerekana determination yabo aho bahagaze apana ko babonye baronsa gatege baca babamiwe bagatekereza babona naho bari kuba kwitwa hovyo bakaduza umunwa bakomindira ngo Kagame yaratuhenze muri ko murabona bimeze kuno kimwe cyo novuga ndagisubiremo nta ntambara zitagira ibimazi nta ntambara zitagira ibimazi abene gihugu gupfa bagomba gupfa kandi nta n'uwuhakura izitamujya no kubona umusanguzi tuyazi bitari bike ariko reka ndagusaba nyamba hari kindi ushobora kubwira dukurikirana kiba yagire kugira ngo tuve ku murongo twamaze kuba tubishura ibibazo nka byose baba batubajije sorry ndashaka ugira akantu kamwe okay so dukonkiriwe ofeti kodi mu kurangiza kino kiganiro abantu benshi bariko batwagwa n'amakuru ya propaganda ibihuha kubera ko bari yabashize investissement mu itangazamakuru bagwanisha itangazamakuru cyane gusumba ibindi bintu byose intambara ziri kuri social media ni nini cyane gusumba ziri kuri front line kandi zo kuri social media zose nguvu nyinshi bica bituma rero abantu bose mu mitwe bazangaho ngo intambara zimeze za sultan iyo babwiye ukuri bakubona nkaho menga ni wowe uri umubeshi kandi amakuru y'ukuri ariyo tuko turabashikiriza rero abantu nibareke gutwagwa nyabahururu nibareke ndavuga gute nibareke gukurikirana amakuru ya propaganda ubu noneho byaroroshe kumenya amakuru y'ukuri ari kuri front line c'est très simple umwe wese afise droit na accès yo kuyaperereza akayaronka nuko bana musanguzi tuyazi bitari bike kandi ndibaza neza yuko abatari bake bashoboye kwishurwa bari bafise ibibazo byo muri 0.0 za mikenye kaziba n'ahandi henshi ndibaza bino bibazo byamaze kuba byishurwa muri kino kiganiro reka ndagushimire cyane nyamatabi ugomba gushikiriza dukurikirana. Merci beaucoup Kodi. Reka nanje shimira kandi abantu bose babanye muri kino kiganiro abagize kuri like twashimiye cyane ndetse n'abanditse ku mutumwa bwanyu turabashimiye cyane nizira neza yuko tuzakongera mu bindi biganiro tubazanira ukuri kw'ivyiri ku mirongo y'urugamba narijya mubona neza yuko amakuru avyuka ku mwanya kandi abikibanure weekend ikomeze gusosa isabato n'abandazi bariko barayirangiza neza 5 naho mu bindi biganiro bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai. Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.
ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lucona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.